uyu murozi atuma umuntu ukaba ufise amahera ariko bikanka kuvyara, ukaba ufise amashuri ariko bikanka gukora, ukaba ufise inkomezi bikanka gukora. Uyu murozi uyu mudayimoni uyu andagomba kwaba bazimu n'aba bayangora n'aya mangetengete amenya ko mu kibanza ca repentance hariho Imana. Umuntu arongogwe nk'abandi abura uruvyaro, agenda kwa muganga bamubwire ngo urakomeye nta ngorane ufise, ariko abura uruvyaro. Umuntu aba umusore mwiza vyanke ko arongora afise ibintu byose. Umuntu aba umukobwa mwiza vyanke ko arongogwa araho kwe. Dutegerezwa kwihora abadayimoni, dutegerezwa kwihora shetani aho yakugejeje nawe uhamugeze mu masengesho mu izina